Reka ndabaramutse mwebwe mwese mudukurikira abakunzi b'imbonesha kure Peace International TV tubashimira cyane ukuntu mwama mutwitwararika uko bukeye ko bwije mu biganiro byinshi bitandukanye tubashikiriza. Uyu munsi rero turaganira ku bibazo bijanye n'amagara y'abantu, mbega byifashe gute? Murazi yuko amagara asumba amajana kandi dukwiye kwitaho imibiri yacu kuko arivyo vyankenerwa. Tugiye kuganira rero numwe mu bavuzi b'imiti kama muri buka mu kiganiro giheze subwa mbere twarakoranye ku kibazo kijanye n'ubushobozi buke bwo kurangura amabanga yabubatse ku bagabo. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bijanye na infection vaginale. Mu kirundi bavuga ati ni imigera ifatira mu bihimba vyirondoka ku bakenyezi. Mbega bimeze guteka ndamuha ikaze uwo turi kumwe mu kiganiro. Ndabaramukije cyane bakunzi ba Peace International TV. Mwese ndabaramukije musanga amagara meza. Ego cyane kumbure abariko baradukurikira batashoboye gukurikira ikiganiro giheze bovuga ati turi kumwe nande. Turi kumwe na muganga Etienne niyo mwungere. Nkabasanze ndumuganga w'ibyo vuzi kama nkoresheje imiti kama. Etienne nivyo urumuvuzi akoresha imiti kama ico bitanu vuga ati naturel kama. Ego cyane rero hariho ikibazo kiriko kirahanga abantu benshi mikino gihe kandi batazi ico bivako nuko bavyifatamwo infection vaginale, imigera ifatira mu bihimba vyirondoka ku bakenyezi. Kumbure kubatumva neza ico bita infection vaginale baravuga yuko ari ikibo bitahura gute? Murakoze cyane. Dushima Imana kubona turonse kano kanya kugira ngo abantu bashore kubwirwa ibijanye n'iyi ngwara. Hariho infection urinaire, infection vaginale. Nukuvuga ni ubwandu bufatira mu bihimba vyirondoka canke ubwandu bufatira mu nzira zisohora umwanda mutoyi. Ayo infection urinaire. Hanyuma nukuvuga bigenda ari ibintu bibiri. Kenshi bikunda kuba bijanye infection urinaire, infection vaginale. Nukuvuga yuko infection urinaire n'abagabo n'abagore bimeze gute? Nukuvuga hariho infection urinaire ifata bose, ariko nukuvuga ni ku bagabo no ku bagore. Haba hariho infection vaginale yo ishobora gufata abagore bonyene. Yego. None bigenda gute umuntu abitandukanya gute? None umukenyezi arashobora kugwara infection urinaire na vaginale ameme taca nk'icyarimwe? Birashoboka cyane gose. Nibyo bihari yuko umukenyezi ashobora kugwara infection urinaire yonyene cyangwa akazigwarira rimwe uko ari zibiri. Bikaba bigaragara. Rero ivyo tuza kubimenyera mu bimenyetso byazo. Maze kubona ibimenyetso niho tumenya ati iyi ni kumbure rero ugiye unyarutsa uratubwira rero iyo infection vaginale urinaire iva kuki? Bon, nukuvuga iyi infection vaginale, infection urinaire iva ku bintu byinshi. Ibintu bikunda gutera ino ngwara nukuvuga harimo nko kuba umubiri w'umuntu udafise ubushobozi bwo guhangana n'imigera iba yateye mu mubiri. Nukuvuga rero ubwandu bukunda gutera mu mubiri iyo umubiri udashoboye kubugwanya, cyane cyane nk'igihe umuntu aba yabuze vitamine C, akaba yabuze ivyunyunyu bimwe bimwe harimo nka magnesium, fer, manganese, vya calcium, mbere na zinc. Iyo umubiri w'umuntu amaze kubura ivyo biratuma umubiri udashobora guhangana neza n'ubwo bwandu babuje butera umubiri. Hanyuma nkuko twamaze kubivuga hariho ingeso yo kutanywa amazi. Abantu ko badashobora gufata amazi ku rugero rwiza, hanyuma birashika ugasanga abantu bashaka kugirira isuku rirenze mu bihimba byabo vyirondoka. Ndavuga gufata nk'isabune itabigenewe umuntu akagira ngo ariko ariyoza nkuko asanzwe yisukura mu bindi bihimba. Harimo kandi n'umwifato umuntu agira nk'iyavuye nko ku mwanda mukuru, nko kwitunganya nabi, sinzi ngene nashaka kubivuga. Bambatse kwitawaza mu mvugo ya bamwe. Yego cyane, aho nk'umwana w'umukobwa yategerezwa kubikora ajana inyuma
ariko ushobora gusanga benshi babikora bajana imbere bigatuma rero mujya mwanda haba harimwo ijya migera mibi burya bwandu nibwo buca buza bukaca bwinjira bukora mu gitsina bigatuma umuntu ashobora kugira iyo ngwara harimo kandi no kuba abantu bakunda gukoresha ry'amatwarete twavuga amatwarete ateye imbere yego rero iyo havuyeho nk'umuntu asanze arwaye nk'iyo ngwara ico gihe uyiyemwo bugira kabiri arashobora kwandura ariko cyane cyane bikunda gushikira abantu b'abagore abakobwa kuko bobo nibo bafise inzira zija mu gitere zija zisohokeramwo umwanda no kuvuga ziri hafi cyane inzira zija muri vesi ziri hafi cyane ku buryo umwanda iyo migera ishobora kwinjira byoroshe cyane sico kimwe n'abagabo rero ibyo kandi birashobora guterwa nuko abantu bajya bambara tujya duhuzu two munsi amakareso bakashaka kuzikoresha mu gihe zigikanye cyangwa zitashoboye gucishwa ahantu ziceko n'akazuba kugira ngo amabagiteri arimwo ashobore gupfa mwico gihe umuntu agacatora ashika yambara ivyo navyo biri mu bintu bishobora gutera iyo ngwara ariko kandi no kuba umuntu yokora imibonano mpuzabitsina idakingiye n'umuntu agwaye iyo ngwara ya infection bigaca bituma umuntu ashobora kuyigwara ni byinshi harimo nko kwituma muri toilette yuzuye navyo nyene biri mu bintu bishobora gutera iyo ngwara hari akantu hereje ko kadasanzwe uvuze yuko mu gihe c'amabanga cyo kurangura amabanga yabubatse umwe arashobora kuyanduza uwundi none ko umugabo atagira infection vaginale umva yanduza umukenyezi gute ego twavuze yuko ziva kuri byinshi iva kuri byinshi no kuvuga ijya infection vaginale umugabo koko ntashobora kuyanduza umukenyezi ahubwo infection vaginale aho iza kuva ni kujya kuntu twavuze gushobora kugira isuku rirenze kuko mu mubiri w'umuntu mu gitsina cy'umukobwa hariho yandi mabagiteri meza umuntu agendana akora ikintu bitwa pH acide pH no kuvuga iyo niyo shobora kugwanya utu infection tuba tuje rero iyo umuntu afashe akaza ariyogesha isabune agakora ivyo bintu akipompa ama parfum rero mwico gihe ashobora kwica ijya pH hama ibwo ya infection vaginale kaba yinjiye kumbere nyene ukiri ngaho none nka hamwe twovuga ati umugore umukenyezi afise iyo migera ya infection vaginale hanyuma akarangura amabanga yabubatse n'umugabo umugabo nta bintu ashobora kwandura umugabo arashobora kwandura kubera ko haba harimwo ijya migera nyene ijya ayo mabagiteri niyo aca yinjira mu mugabo niyo aca yinjira mu mugabo uko abagabo kenshi mu bisanzwe bazikura mu bagore hanyuma kenshi mugabo ikindi gihe naho bagashobora kuba bazikura ku bagwaye prostate mu gihe prostate yabigwaye naho nyene bashobora gufatwa n'iyo infection ariko ahandi nabo bashobora kuyikura ni mu bakenyezi nyene cyangwa mu bakobwa mu gihe abantu bakora ibintu vy'imibonano mpuzabitsina bidakingiye mbega iyo umugabo afise ama infection bo bavyita gute kumbure mu mvugo zanyu z'ikiganga no kuvuga umugabo afise infection urinaire abagwaye iyo rero ayigwaye umukenyezi atanga infection vaginale afise iyo yanduye bijya zijya infection urinaire nivyo mu biba infection vaginale birakunda infection urinaire no kuvuga ni ubwandu bufatira mu muringoti uzana umwanda mutoyi ubwo bwandu rero umukenyezi ashaka kubwandura abwanduje n'umugabo ariko infection vaginale twavuze ko ari ubundi bwandu nyene bushobora kuza biciye no kuba ubushobozi bw'umukenyezi bwa rufise bushobora kurinda iyo migira kugira ngo yinjire iyo bwamaze kuvaho bitewe na kujya kuntu twavuze byo kugira isuku gushaka kugira isuku rirenze kandi mubiri usanzwe ufise ingene wikingiye ico gihe niho bishobora kuca bifata umugore ariko na cyane bikunda kuva mw'ijya myanda ijya myanda mitoyi haba harimwo ijya myanda mukuru haba harimwo iyo infection itera vaginale uravuga ati isuku rirengeje urugero yego none abigeme bakoresha nkajya amasabuna mota
harimo ikibazo. mu bisanzwe nk'uko nabivuze umubiri w'umuntu imana irafise ingene yawuremye ni ukuvuga urikingiye rero nta suku rirenze riba ririmwo umuntu aba akeneye gukoresha ayo mazi akoresha amazi yonyene hatagiyemwo bijya bintu bisanzwe birimwo ayandi maside kugira ngo ntibize bihava byica ajya yindi aside ibiri mu muntu. Waravuze kandi tujya duhuza tw'indani ko dukwiye kumishwa ku zuba. Mu mico y'ikirundi baravuga yuko atari vyiza kukamesa ngo kanikire ku zuba cyane ahantu habona vyiza ugashira mu nzu naho usanga ata muco uhari ukwiye none bo bifatamo gute bo ivyo muri bwa buhinga bwabo nyene ko barashobora kwiga ukundi kuntu bashobora kubigenza mu kigo hari ahantu usanga hinyegeje bashobora kudushira je nambona mbere nko mu gisagara hoho baramaze novuga ko baramaze gutahura mwene ico kintu bakabona ati mu byukuri uko biri kose turashobora kubikora rero abantu borondera ubundi buryo bwose bashobora kubikoramwo kuko nta cyaha kirimwo hamwe twaba twanikiye ahantu ego kugira indero ni vyiza cyane bakiga ubundi buhinga nyuma ari ahantu hinyegeje hirya y'inzu gatoyi mugabo ivyo bintu bigakorwa. None rero ibimenyetso byerekana ko umuntu umukenyezi yamaze kwandura iyo ngwara ya infection vaginale canke na hernial ibimenyetso bimwerekana bimugaragaza nibi bo ibimenyetso ni byinshi hariho nk'ikimenyetso ca mbere hariho ikimenyetso cyo kubabara umuntu agiye kwihagarika no kuvuga kushaka kwihagarika kenshi ama niyo ugiye kwihagarika ukababara bikazanana umururumbo. Hariho ikindi kimenyetso musi mukondo hamamwe ubushuhe hakamamwe udusonga ico ni kimwe ijo ni kindi kimenyetso ndiko ndavuga hanyuma kandi nko ku bakenyezi iyo yagiye kwihagarika harabamwe ibintu byo gusasatwa ku buryo ashobora kuca yiyaga cyane ibyo byose birimwo birabaho ama akiyaga cyane hirya no hino y'igitsina cyane cyane ku bakenyezi ama hariho no kuba hosohoka ibintu by'amazi vyera ku bakenyezi kandi bifise n'akamoto kabi no kuvuga uko igendera marimisi niko akamoto kagenda donc sinova ko akamoto niko bigenda birahindagurika ugasanga umuntu rero bisigaye binuka niko no bivuga bisa n'umuhondo birakagera n'igihe bishobora gusa n'ubwatsi rubisi ivaye n'ingene umuntu agenda araremba. Hariho kandi no gucika umugongo umuntu akumva acika umugongo ama mbere hakabaho no kuma mu gitsina gore kubera ko agahimba kajeje kuzana amazi yo korosha igihe umugore n'umugabo bariko bararangura amabanga bubatse kaba karononekaye bica bituma rero haba kuma byo twita sécheresse vaginale ico rero kica nico ingorane ci haba hanyuma iyo bariko barangura amabanga bubatse gasanga rero umugore ari umugabo bose barababara cyane kubera ko hataba habombye nkuko vyategerezwa. Ivyo rero ni bimwe mu bimenyetso bihari bishikira abantu bakabona ati tuba turwaye imwe muri izi ngwara. Ego cyane none iyo umuntu rero yamaze kwibona ko ivyo bimenyetso mu muhanura kuca akora iki iyo umuntu yamaze kwibona ko ibi bimenyetso byo twomuhanura kwanza nuko yoja kwivuza hakiri kare mbo mu bisanzwe hari ingwara nyinshi zifatira mu bihimba vy'irondoka uretse iyi infection kandi zimwe zashobora kugenda zisa nizi kuko nk'umugabo agwaye prostate n'ugwaye infection hari ukuntu bigomba gusa rero nico gituma bisaba yuko baca bitura abaganga hanyuma bagashobora kwipima bakabapima bakamenya neza ikibazo nyezi n'abafise nico kimwe n'abakenyezi canke abakobwa nabo nyene bahamagarirwa kuca bagenda kwipimisha akamenya ati mfise iki kibazo igamaze kubona ko bimenyetso kubera ko uko igenda imara imisi no kuvuga inyuma yindwi imwe umuntu amaze gufatwa n'iyi ngwara irashobora kurandagata hanyuma no kuvuga ijya infection urinaire no kuvuga irashika
muri vesi no kuvuga runo ruhago aha kanseri yo mu gwinjiriro rw'igitereko. Yego. None rero mu kurangiza kumbure kino kiganiro cacu Yego. nizihe mpanuro uha ugwaruka Yego. abamaze kwibona ko ivyo bimenyetso abataravyibona ko urababwira iki? Abamaze kwibona ko bino bimenyetso ubwa mbere nuko nobabwira ko bokwihutira kuja kwivuza. Bwa mbere ukiri ngaho nyene akabazo k'amatsiko iyo ngwara irashaka gukira ikagenda burundu? Ino ngwara irakira kandi igakira neza, ariko uko umuntu agenda yirekeramwo niko bigenda biramugora ingene ikira, bishobora kumutwara uburyo bwinshi gusumba. Rero mu buvuzi kama ndemeza neza cyane gose yuko ino ngwara ishobora gukira kandi neza. Rero tubahatira yuko bo kwegera abavuzi cyane cyane abavuzi kama, hari imiti Imana yatanze ishobora gutuma umubiri w'umuntu ushobora guhangana n'aya ma infection ari mu mubiri, kandi ugashobora aho no kuvuga ko uwo muti maze guhangana nawo ucumurinda mbere no kuzosubira kuyandura. Hanyuma umuntu rero atayigwaye, umuntu atarayigwara ategerezwa nabo kwirinda cyane cyane ko twabonye yuko bishobora guterwa n'imibonano mpuzabitsina idakingiye. Ibyo bintu rero tukirinda nk'abakiri batoyi, bakirinda cyane ibintu bijanye n'ubusambanyi. Hanyuma n'abandi nabo nyimba ari mu rugo, umugabo umumama ayigwaye ni byiza yuko boca bihutira kwivuza kugira ngo ntiyandure uwundi. Hanyuma bakamenya neza ingene isuku ry'umubiri w'umuntu cyane cyane ku bakobwa, ku bagore, ko ata bintu byinshi bikenewe kubera ko Imana yafise ingene yabitunganije, ingene umubiri ushobora kwigwanira ama microbe kugira ngo ntibasange bishe ibyari kubakingira bigatuma bashobora kugwara. Rero kandi bakirinda iyo bagiye mu nkayo matwarete ya twise toilette siège, no kuvuga iyo bahageze bakabanza gukwega amazi kugira ngo kumbure birinde kwandura zijya ngwara. Hama bakirinda kuja mu matwarete ya matwarete yuzuye kubera ko irababangamira cyane cyane abantu b'abakenyezi n'abakobwa. Hama rero abagabo nabo bo kwirinda iyo mibonano idakingiye na cyane cyane iyo bariko bahuye n'umuntu asanzwe arwaye iyo infection. Yego. Karonde gushimire cyane muganga Etienne niyo mwongere ukanya mu hayi, twizera yuko nikindi gihe ntitwabatuma ko mu kiganiro muzoshobora kudusangiza ivyumviro byanyu. Murakoze cyane gose, turabashimiye kuri kano kanya muduhaye kugira ngo tubwira abantu ibijanye n'amagara meza. Twebwe turiteguye cyane kubandanya tuba twigisha abantu ngene bakwiye kwifata neza, hanyuma tukanabatumira tubabwira yuko imiti ijanye n'iyo ngwara tuba tuyifise, maze bagashobora kugira amagara meza, hama bakitunganya, hanyuma bakabaho bakanezerwa nk'uko Imana yabigombye. Namwe mwese mwariko muradukurikira, aha niho turangije kino kiganiro kidasanzwe kijanye n'amagara y'abantu. Mwibuke yuko amagara asumba amajana. Muri kumwe na Moses Angelo.